hari bwa mbere bafite na sécurité sociale yacitwaga mu bushikiranganji bw'abakozi ba leta kwa General Gabriel Nizigama batazira Tibia, hanyuma igisata c'agateka kazi na muntu naco bene iterambere ridakumira bitwagwa ku mushikiranganji w'ubutungane gufatana mu ndabi nta namwe byashizwe mu mwanya wa mbere bakiyumvira bati biza kuguma kuri uwo mushikiranganji w'ubutungane hagiye ibindi bisata byinshi byahora muri ubwo bushikiranganji ariko umupfasoni w'umukuru w'igihugu ngo we nyene yoba yaratanze itegeko bitaciye ku mukuru w'igihugu rica ku muyobozi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu by'uko ico gisata gishigwa ku mugenzi w'umupfasoni w'umukuru w'igihugu General Gabriel Nizigama umushikiranganji bw'abakozi ba leta wa mushikiranganji nawe yarabijejwe umwe w'ubutungane aca yiruka ku mukuru w'igihugu ati ibintu bikozwe je sinzi iyo vyaciye mugabo murabiraba neza birashobora kuba bihonyoye amategeko buno bushikiranganji mwateza kubanza gushiraho itegeko rivuga ko ico gisata mu gitwaye hari ahantu imbere yavyo vyiza coba kiragumye iwanje nkuko vyari biri ivyo shobora gukorwa ta tegeko rikozwe mu nama y'abashikiranganji yatunganije gushasha bushikiranganji umukuru w'igihugu ngo acashinga ko ico gisata kijanwa mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu gutyo ababanguranije umushikiranganji w'ubutungane Artemo Katihabwa n'umushikiranganji w'abakozi ba leta Gabriel Nizigama ariko hari ikintu gitangaje gushika ubu ivyo bintu gushika ubu ntibitomoye neza ugiye kuraba vuba baragenye abategetsi batandukanye bakuru bo mu bwo bushikiranganji ugiye kuraba mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu ukaja kuraba no mu bushikiranganji bujejwe abakozi ba leta hariho igisata kiguma citwa co kimwe ibintu bita assistance aux vulnérables ico rero kigumijeho ya confusion gushika ubu ntituzi neza umuntu azoguma agaba ivyo bintu by'ugo byahora bija kwa ku mupfasoni Angeline Ndayishimiye mbega bizoca ku mushikiranganji Tibia bambitse Gabriel Nizigama canke bizoca ku mushikiranganji uyu General Leonidas atwara ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu kiracari kibazo ariko uko wabibajije umupfasoni n'umukuru w'igihugu afise inguvu nyinshi yaragiye aravugwa muri marché zikomeye vy'ibitoro yaragiye aravugwa mu bisata bikomeye bitari bike mwaragiye murayibona mwarabonye hazi imfashanyo zivuye hanze zigashobora no gutwarwa mu kindi gihugu uyu mupfasoni ntasanzwe kandi bivuga ko yanatumvikana n'abashikiranganje ba mbere kuri ico kibazo c'umupfasoni w'umukuru w'igihugu Pacifique nazwe sinzi yuko ayo makuru mwoba muyafise harabakeka ko bafatiye ku vyabaye i Tanzania kwa Suhuru Samia akaba ari n'umugenzi wa president Ndayishimiye aho yagenye abantu mu muryango iwe muri leta bagafatira ku makarashishi umupfasoni w'umukuru w'igihugu amaze iminsi atunganya mu gihugu ati kumbure nawe nyene yobasotera kuzoja muri leta iyo nkuru niyo canke ni vya bindi abantu babona bakaca bafatira kuko bamuzi bakiyumvira yuko hari impinduka zishobora kuba ko yoja kuba umushikiranganje yo kwipfuza ko nyene bamugira umushikiranganje sindarizi nta kidashoboka mu karere ari igihugu umupfasoni w'umukuru w'igihugu asanzwe ari n'umushikiranganje usanga ni wacu bibayeho mugabo ico gira benshi batazi ico kuvuga ko yagiye muri leta buriya ari mu nzego z'igihugu ubu bitigeze biba ku bandi bapfasoni b'abakuru b'igihugu President Ndayishimiye niwe wa mbere yashizeho itegeko rituma umupfasoni wiwe agira ibiro bihinduka igisata c'ibiro by'umukuru w'igihugu cyo mu biro by'umukuru w'igihugu ni kimwe mu bisata ijya bita ngo Office de la Première Dame pour le Développement OPDD ni ubu ni gisata kimwe mu bisata bikomeye byo mu biro by'umukuru w'igihugu niyo bakoze amafaranga leta izokoresha ico gisata usanga naco nyene cyanditswe amafaranga gihawe kandi muri bya bisata bironka amahirwe y'uguma bidugirizwa buri mwaka amafaranga bizokoreshwa igisata cy'umupfasoni w'umukuru w'igihugu naco nyene kironswa amafaranga gutyo umuyobozi wiwe mwishikira sinzi ko cyamwita secrétaire exécutif sinibuka izina bari haye n'umuntu yahoze ari umushikiranganje kugira berekane urugero ico gisata kiriko ni Dr Tade Ndikumana yahoze ari umushikiranganje w'amagara y'abantu hanyuma kandi n'igihagararo ciwe uwo muntu afise igihagararo kingana n'icabashikiranganje urumva nimba uwitwa ko afasha umupfasoni n'umukuru w'igihugu afise igihagararo kingana n'icabashikiranganje uca wumva uwo mutwara nawe urugero aba ariko ko ari runini cyane rero abibaza ko yo batari muri leta ahubwo ariyo abibaza ko atarimwe mu nzego z'igihugu arimwo no muri zangorane bagiranira n'abashikiranganje ba mbere nuko hariho amafaranga agenewe ibisata bimwe bimwe bya leta usanga catwagwa
muri OPDD canke agatwagwa muri fondation Mugiraneza. Amafaranga yokoze mu gisata c'amagara y'abantu, amafaranga yokoze muri ibi byo gufashanya, amafaranga yogiye mu gisata c'indero, imfashanyo ziza ziva hanze zogiye muri ivyo bisata, usanga aho kuja ngaho bica bihabwa fondation Mugiraneza canke bigahabwa ya office de la première dame pour le développement. Aho niho hava ingorane zikomeye hagati y'umushikiranganje wa mbere n'umupfasoni mukuru w'igihugu. None Pacifique Ninahazwe muravye amateka agenga ingene leta ijaho n'ivyo ikurikiza ivyuko umukenyezi w'umukuru w'igihugu agira ikibanza kingana gutyo muri leta agahabwa na budget gukoresha ivyo vyo bavyemewe n'amategeko, mbega ntivyo bari malversation? Sinzi uko umuntu yovyita muri uyu mwanya, sinzi ko noronka neza izina nza kubiha, mugabo ico bikoze urwego ruhambaye nk'ubwo vyiza rwari rukwiye kuba rwategekanijwe mu itegeko ryaciye mu nama nshingamateka, ariko nta tegeko nyene nk'itegeko ryabayeho, n'ingingo y'umukuru w'igihugu yidugirije umupfasoni wiwe amuha amabanga akomeye, noneho haja n'urugero rwo kumuha budget idasanzwe. Uyu mwaka nibaza ko afise budget y'imiliyaridi 2 iruhande y'ivyo bindi byose bica biza bivuye muri izo mfashanyo cyazirunge kwa aho iwe. Rero ku bwanje sinaje nakiteguriye ngo mbe nakize neza ngo nshobore kwemeza ko amategeko yahonyowe, ariko aho hantu hari ikibazo. Umukuru w'igihugu yifatira ingingo zijanye n'umukenyezi wiwe akaca ahabwa ibibanza bidasanzwe, ntavyo nzi yuko ata amategeko ashobora kuba yarahonyowe. Ego Pacifique Ninahazwe mu kanya turatandukira igice cya gatatu, ariko mbere ko tuja mu gice cya gatatu muri uno mwaka nyene harabaye indinganizo nshasha y'intara ijanye n'intara n'uburongozi mu gihugu. Mbega ivyo vyo hari ico mu bikema ayo se amajambere yabaye muri Focode mu vyo mwakurikiranye ntico bakiri mu vyo mwashimye? Ikiza kubatangaza nuko mu bantu ba mbere bigeze gusaba yuko ivyo bibaho ari Focode nyene. Itangazo twigeze gukora igihe intara ya Rumonge yavuka, twari twabishize mu ivyo, twavuga tuti ntivyumvikana ibi byo kubandanya bagwiza intara ziba nyinshi cyane. Rumonge twasaba yuko aho kuyigira province bayigira mairie. Twavuga tuti habeho itegeko rigenga ibisagara bikomeye, kujya hariho mairie ya Bujumbura, habeho mairie ya Rumonge, kumbura habeho mairie ya Ngozi na mairie ya Kayanza, bambe plutôt ya Gitega. Niko twavuga. Hanyuma intara nazo batere baraba ingene bazifatanya kugira ngo ikomine ihabwe inguvu zikomeye n'uburyo bukwiye. Inyuma yaho harabaye ico guha amakomine budget ingana n'imiliyoni 500 ku mwaka. Ico naco cyari kiza ko twabona kigiye muri kumwe twari twanabisavye, mugabo ikitakurikiye ico gihe kwari guha abahinga bakwiye batuma ikomine imenya gukoresha neza ayo mahera, bikayiduza amakomine agakomera. Ntavyo twabonye ivyo bintu. Ubu rero bagabanije intara umengo ni vyiza, umenga vyagiye muri ya ntumbero, mugabo ingorane umugani wa Faustin Ndikumana y'impinduka zose zikorwa n'intwaro ya CNDD-FDD, amareforme yose bakora ni impinduka zitategurwa neza. Usanga ishusho y'inyuma ari nziza kuko ari ikintu cyavuzwe, ugiye kwinjiramwo vya bindi ukabibura ivyo abanyagihugu bategerezwa kungukirayo. Aha muca mubaza muti ubu nibihe nk'ivyo? Reka tubanze dufate nk'ibihushane. Uravuze uti haraje intara zirabaye ni 5, mbega haje mwenga ni 5. Intara zirabaye 5 kandi intara urazihaye inguvu zose ko ibintu bizoba biraye mu ntara, ariko atani umwaka urahaca haciye amezi 3 canke 4 ukazobona haciye hagenwa abatwara amasentare mu ntara. Uzo kumva ico gihushane kiri aho hantu. Hari intara 5 ariko dufise amaparke y'intara 18. Ni gute tugira intara 5 tukagira parke z'intara 18? No kuvuga mu butungane ibintu byagumye kwa kundi nyene. Umuntu intara zarasambaguwe, ugasanga ikomine kanaka yahora mu ntara iyi bayikuyeko bayitwaye mu yindi ntara y'iruhande. Mugabo parke bazokwegukira abanyagihugu baho, bakazoguma begukira intara bahoramwo bagifatanya n'ayandi makomine batakiri kumwe. Ivyo bikagwa vyitwa ko ari ntara imwe mu butungane, ariko mu gihugu iyo ntara itakibaho. Aho ni hamwe. Ugiye mu gipolisi nuko amakomisariya y'igipolisi mu ntara yubatse ku ntara zahahora. Usanga aho komisariya y'igipolisi mu Kayanza, komisariya y'igipolisi mu Kirundo. Izo ntara ntizikibaho, ariko yari komisariya provinciale kandi baracitwa commissaire provincial wa Kirundo.
none ni provincial ni province yahe kandi iyo ntara ya Kirundo itakibaho mu Burundi ibintu bibandanye bimeze uko ukagenda mu gisata cy'ubuvuzi mu bindi bisata ni mu bisata mu by'indero barakosoye mu by'indero bagize amadepe ama direction provinciale y'indero bo bayashyize ku rugero rw'intara zishasha ariko hari ibindi bisata ibintu bitateguwe ubundi iyo decentralisation yakozwe neza umunyagihugu mu ikomine yiwe nta kintu yarakwiye kuja kurondera ku rugero rusumbugo ibintu bamubakiye ikomine imutuma ivyo akenera nka vyose abisanga muri ya komine yiwe iyo komine igahabwa inguvu nyazo ku buryo habaho ikintu kimeze nka gouvernement local ikaba leta yo ku rugero rwa komine nyene iyo leta ikabifata ingingo ku bijyanye n'ubuzima bwose bw'umunyagihugu kuri urwo rugero ibiza kurengeraho bikaba ari nk'ibyiyungururizo bikomeye mugabo ibijyanye bindi byose umunyagihugu akenera byihuta byose akaba ashobora kubironka mu ikomine ikomeye yahawe inguvu yahawe byose guhabwa byose harimo ko komine ikironka abahinga bakwiye kubisabwa nyene kuri ubwo buzima bw'umunyagihugu gushika ubu nta mpinduka ndumva ikomeye ijyanye na administration communale ku buryo yumvikana ko isigaye ifise inguvu zo kugaba education amagara y'abantu indero ibindi bibazo byose bikomeye by'ubuzima bw'umunyagihugu iyo mpinduka ntiyumvikana neza muri iyo leta ya komine nayo tubona rero ku ruhande rumwe ndashima ko kiri mu byo twipfuje ariko kirashobora kuza kunaniza gose umunyagihugu akisanga atambikiza mu bwoko bwinshi bw'intwaro adatahura gutwarwa mu ntara nyinshi zidasa intara y'ubutungane intara y'igipolisi intara yo muri administration ugasanga umunyagihugu agiye kujuragirika mu bintu bitateguwe neza ivyo rero biranga CNDD-FDD iyo ihinduye ikintu igihindura igice ntiyigera yiga ikintu giheze ego ngira dutandukire mu gice cya gatatu cya kino kiganiro igisata kijanye n'agateka kazi na muntu Alice ngira akazo kovi wanyu kambere ego metri urakoze Pacifique ninahazwe haravuzwe byinshi mu bijanye n'agateka kazi na muntu no mwaka kubwanyu ibisata byaranze agateka kazi na muntu bikomakomeye nibihe mwaneguye iki hari coba carateye imbere hari coba carasubiye inyuma muri iki gisata cy'agateka kazi na muntu novuga konza kwishimikiza ibintu bibiri bikomeye hari igice kimwe kijanye n'inzego zikora ku bibazo by'agateka kazi na muntu hakaba n'ikindi gice kijanye n'ingene agateka kazi na muntu uko nyene kifashe mpere kuri ico cyanyuma uko agateka kazi na muntu kifashe muri 2025 nta cyahindutse kiretse ivyunyutse nta cyahindutse ibyo tugenda tuvuga ko agateka kazi na muntu gahonyogwa ko vyagumye gucyo nyene nuko ibintu biza imbere n'ibiki bwa mbere bivuzwe na Focode hera ku kunyuruza abantu bakabuga urengero ryabo uyu mwaka numwe mu myaka twabonye byo kunyuruza abantu vyagiye bikomera cyane mfata uburorero bukeyi kuko ntituba dufite ikiganiro dushobora kuvugamwo ivyashitse byose uburorero bukeyi akaro kamwe kavuzwe cyane kateye kavugwa mu mpera zo ku 8 tujya mu kw'icenda inyuruzwa ry'abantu bavuye mu Rwanda hamwe n'uwundi umwe yari mu Burundi witwa wo batazira Rabine Dieudonné igikirundi ntirije ariko Rabine bose baraza kumva uwo ndiko ndavuga uyu muntu yavuga cyane ku mbuga ngurukana bumenye kuri za YouTube atanga ibiganiro hanyuma mu kwezi mu mpera zo ku 8 iperereza rirashobora kumuhenda ku buryo yemera kwinjira ku butaka bw'u Burundi cyo kimwe na bagenzi we nk'uwitwa Erwa witwa Venansi hari uwundi w'umunyarwanda yitwa Fabrice binjiranye hongera harafatwa n'umurundi yitwa Bonaventure abano bantu wari mu Burundi mvuze mu Burundi no kuvuga warasanzwe wa mu Burundi yitwa Bonaventure bano kiretse Bonaventure abandi bose bari baje bava mu Rwanda Erwa na Venansi binjiye neza mu mategeko barakikobero n'imodoka zibiri baje bafise mu gihe uyu Rabini we yinjiriye yaciye mu Kinywabi yinjirira mu Kirundo bene Fabrice baraheza bose bafatwa n'iperereza bafatirwa mu Kirundo Bonaventure yari uja kubategera imodoka iramupfana mu nzira agenda kuyikoresha Igitega arara mu hoteli Igitega aca afatwa mw'ijoro mu hoteli yari yarayemwo ivyo ni ibintu bishobora bose bashobora gutohoza bakabibona birazwi
kuva bafashwa abo bantu ntibarigera basubira kuboneka. Twararekanye ibimenyetso by'aho bakishijwe, twaranabakoze ko ikiganiro ngaha, ingene bakishijwe mu iperereza hajya kuri Cathedrale Regina Mundi, ingene bahavuye baja bamwe bagiye gupfungirwa, banapfungiwe bambe mu Cibitoke ku cicaro c'iperereza mu Cibitoke, ingene hari bamwe amakuru dufise ya nyuma yavuga ko bajanywe mu iperereza ry'igisirikare. Ivyo twaragiye turabivuga, ariko kuva bivuzwe gushika uyu munsi nta muntu n'umwe azi irengero ry'abo bantu, baba bakiri bazima, baba baramaze kwicwa, ntavyo tuzi. Akandi karorero n'abantu bagiye barafatwa bitwa ko begukira umuhari uvuga yuko ufise ikiroberi, naho utabivugira hejuru, nta tangazo ndigira mbona basohora. Uwo muhari witwa MPDF Jerebu Mouvement Girafe. Uyu muhari twarabonye abantu bagiye bavugana n'uwo muhari bakaca bafatwa n'iperereza. Hari nk'umusirikare yitwa Benjamin Mwajidan yari mu ikambi y'Imwaro muri y'Imwaro. Ubu twaravuze igihe yafatiwe mu kwezi k'umunani. Hari abandi bafashwe mu kwezi kw'indwi, babiri bafatiwe mu ikomine imwe yo mu Ruyigi, navyo twarabishize ahabona turavyerekana. Hari abandi bagiye bafatwa bagenda bavuga ngo baravugana ngo n'imihari, bamwe usanga bavuga ngo bavugana ngo na M23, abandi ugasanga ngo n'imihari y'ibiroberi iri kumwe na M23, gutyo gutyo. Abantu benshi cyane bagiye bafatwa bavugamwe ibintu bene ivyo. Hari nk'akaroro k'umutama azwi cyane Igitega, yahoze ari inspecteur wa education, umutama w'imyaka irenga 60, yitwa Emmanuel Mfitiye. Uwo n'umuntu abantu bose bazi, yafashwe ku mugaragaro izuba riva, afatwa n'umukuru w'iperereza mu ntara ya Gitega, Venance Ndayishimiye. Kuva mufashe nta gakuru, baravuze ko yamanukanywe i Bujumbura ajya ruhande ya Cathedrale Regina Mundi. Amakuru ya nyuma mwereke yavuga ko mu kwezi kwa 6 uyu Mfitiye n'abandi babiri bafatiwe mu misi yakurikiranye, witwa Chrysostome Ciza n'uwitwa Dominique Ndikumana. Abo babiri ba nyuma mvuze, umwe yafatiwe mu Ngagara, uwundi yafatiwe mu Nyakabiga, baba mu gisagara ca Bujumbura. Abo bose bakaba bava muri komine imwe y'Igitega, Gishubi. Aba bantu bose Gishubi cyari Bugendana, ndashobora kuba nihende, ndashobora kuba ari Bugendana. Aba bantu bose kuva bafashwe nta gakuru kabo, turavuga turasubira, nta na kimwe gikorwa. Sino kwibagira ikintu twavuze umwanya utari muto uyu mwaka, abantu basohogwa mu mabohero y'u Burundi, bamwe baramaze no gukatirwa, barakiriwe imanza, ukazubona barabasohoye babatwaye mu iperereza, ntibigere nabo nyene basubira kumenyekana amakuru yabo. Twaravuze cyane nka Colonel Leonidas Hatungimana batazira Muporo, n'ubundi yitwa Richard, bari bapfunganywe mu iboro rikuru rya Mpimba. Ntibasohowe muri 2025, basohowe mu mpera za 2024. Ariko uyu mwaka twarabavugiye kenshi dusaba ko Procureur General de la République avuga ingene bigenda ngo umunyororo akugwe mu nzego z'ubutungane, twabwe kwa OPG mu iperereza. Gushika uyu munsi nta nyishu, n'imiryango y'abo bantu ntirigera isubira kubabona kuva uyu mwaka utanguye. Naho nyene ni kimwe mu bimenyetso by'ingene gateka kazi na muntu kariko karahunyangwa mu gihugu muri uyu mwaka wa 2025. Ntanze ubwo burero bukeyi nari gushobora kuvuga n'abandi benshi. Ibindi bintu twagumye tubona, ibiziga bitogwa hatari hake mu gihugu, bakaca bashingurwa atamatohoza abaye ngo abo bantu bamenyekana baribo cyane ngo hanamenyekane ababishe abaribo. Ivyo bintu birabandanya kandi bimaze imyaka myinshi. Ibindi bikomeye ni bijanye n'ubutungane, aho abantu baheze umunyororo bakaguma bapfunzwe, abandi bakezwa n'amasentare bakaguma bapfunzwe, abandi nabo ugasanga bapfunzwe mu buryo butumvikana, udatahura ico bapfungiwe ico ari cyo, canke bakamara imyaka myinshi batanajanywe imbere y'abacamanza. Aha gushika ubu cyo dufata nka scandale akamaramaza n'ipfungwa rya Christian, bakimufata bamwise Christian Claude Butoyi, niko igipolisi cyamwise, ariko ari bavuga ko yitwa Christian Butoyi gusa ko rya Claude ritarimo. Uyu muribuka ko amaze imyaka 11 mwibohero rikuru rya Mpimba atarigera ajanwa imbere y'umucamanza. Ndibaza ko ariko ari ryo bara rya mbere ryerekana ko atabutungane dufise, umuntu ko amara imyaka 11 atigeze ajanwa imbere y'umucamanza.
yagirijwe icyaha biboneka ko kitanashoboka kuko bamwagiriza ko ari we yishe ababikira b'abataliyanokazi mu Kamenge ku magenekerezo ya 8 Nyakanga muri 2014 kandi amakuru yose yagiye araja habona yerekana ko abo babikira bishwe n'iperereza ry'u Burundi. Hariho n'umuntu yigeze kwiyemerera ko ari we yabagandaguye kandi yakorera iperereza, aranafatwa arapfungwa, mu nyuma arasohorwa aricwa adakiriwe urubanza. Kandi bizwi ko uyu muntu yafashwe afise ingwara yo mu mutwe, mu butungane bo nyene bakaba bavyemeza kuko bigeze no kumusohora bakamujana kumuvuza hariya bita kwa Rojanti, kuko umushikiranganje w'ubutungane arabizi ko uyu muntu agwaye. Uravye uko vyakozwe, umuntu agwaye akaba atanakumwe yari gushobora kwica bajya babikira incuro zibiri, kuko abantu bavyibuka ababikira babiri ba mbere bishwe ku mugoroba itariki 7, hanyuma itariki 8 mwijoro umubikira wa gatatu aricwa. Ico gihe aho hantu haza hakikujwe n'igipolisi, nta kuntu na kumwe boshobora gusigura ingene uyu muntu yari yigwariye mu mutwe yahavuye ashobora kuza agasubira kinjira ahantu hakikujwe n'igipolisi. Ibimenyetso byose byarerekanye ko by'ukuri uwabishe yari yagumye indani, yari umukozi w'iperereza. Habaye n'ubuhinga bwo kumusohora mu nyuma, bitabonetse ko bamusohoye. Ibyo abantu bose baracyavyibuka, sino bigaruka ko sico kiganiro cuno munsi. Rero nibara ko uyu muntu agipfunzwe. Hariho abantu twagumye tuvugira kenshi, twagarutse ko nk'akarorero abo ni nk'umenyesha makuru Sandra Muhoza apfunzwe bukarenganyo kadasanzwe, kandi ipfungwa ryiwe risa rihagaze ku bwoko bwiwe, bisa nuko azira icyari nk'ubwoko, iruhande yuko ivyo yafatiwe byavugiwe muri groupe WhatsApp y'abamenyesha makuru. Hariho ipfungwa rya muganga Christophe Sahabo twagarutse ko kenshi ribonekamwo akarenganyo katagira izina, ariko iboneka ko leta idakeneye kumurenganura, ahubwo bakeneye kumunyaga we nabo bafatanije gushinga ibitaro Kira Hospital. Nubwo burorero bubiri nogaruka ko, ariko muri ico gisata abantu twavuze ko ni benshi bagenda bararenganywa. Ngiye ikindi kintu novuga mu bijyanye n'agateka na muntu n'ibijyanye n'uburenganzira, umwidegemvyo w'abanyagihugu bitwita les libertés publiques. Uravye ingene uburenganzira bwo gusohora ivyumviro vya politike bumeze, ingene abantu bagishobora guhagarikwa canke bakicwa bazira ivyumviro vyabo vya politike, ibijyanye n'amaradiyo mu Burundi gushika ubu atamwidegemvyo uboneka ku maradiyo, nayo ko yigenga yemerewe gukora afise ibibazo adashobora gukorako. Byinshi muri ibi bintu turiko turavuga ngaha ntibishobora guca mu radiyo iri mu Burundi. Ejo hari umuntu nabajije w'incabwenge, ndamubaza nti mbega nk'ibi bintu tuvuga byo muri Kongo mwe muri mu Burundi muravyumva? Turiko turavuga abasoda bariko barapfa ibintu mu Burundi, bona hameze gute? Abantu birabona ko ari ikibazo bazi bafise, ati nta na gato tico kina umuntu wabadasoma ku rubuga iwawe ntamenye ivyo bintu ko biriko birabaho. Ivyo bintu bizwi n'imiryango yabo, umuryango ubuze umusirikare n'umenya ko abasoda bariko barapfa, nayo ubundi mu gihugu nta gakakira, nta kivugwa, nta radio nimwe bivuga. Muce mwibaza nko mu myaka y'imbere hakira amaradio yigenga RPA ikiri nko mu gihugu, ingene kino kibazo cy'abasirikare muri Kongo cyari kwa kitariko kiravugwa mu gihugu. Rero abarundi barimwa uburenganzira bwabo bwo kumenya ibijyanye n'ubuzima bw'igihugu. Umuntu yogaruka ku bijyanye n'amashyirahamwe yigenga. Uyu mwaka nta cyahindutse ku bijyanye n'amashyirahamwe yafuswe, abahanya agateka kazina muntu birukanywe n'ivyabo bigafatwa, ahubwo hongerejwe gutoteza abaharanira agateka kazina muntu. Aho twimviye nk'umukuru w'igihugu antuka jewe, atuka umukuru wa Parseme, mu nyuma ejo bundi yaravuze ku mupfasoni Gapia twarishira hamwe ANSS. Biraboneka ko ari leta itumva abaharanira agateka kazina muntu kandi itimirije korosha igikorwa cy'abaharanira agateka kazina muntu. Reka ncengira ko nje kubijyanye n'inzego nazo ziraba agateka kazina muntu. Hari impinduka twagiye turabona uyu mwaka. Bwa mbere bw'urwego rukuru rwitwa ko rugezwe agateka kazina muntu ni CNDH. Ivyabaye uyu mwaka n'agatangaza, twabonye umukuru wa CNDH ahunga igihugu, ahunze kubera ko avuga ko umutekano wiwe nawo wari ubangamiwe, ahejeje gusakwa afata inzira yo guhunga, mu gihe mu nama nshingamateka bo umukuru w'inama nshingamateka yari yamuhagurukiye amwagiriza ko yonona amatungo y'uwo mugwi. No mugwi kandi wari usanzwe wagiye urabonekamwo izindi ngorane, aho hariho nk'umwe mu bagize biro ya CNDH yari atandukanye, itegeko rimugena ryaje ritandukanye
n'itegeko ryatowemo n'amashinga amateka rivuga abagize biro ya CNDH bikaboneka ko mu biro by'umukuru w'igihugu bubahutse guhindura itegeko ikintu cyatowe n'amashinga amateka bakagihindukiza bakagira ukundi mu nyuma havuye habaho aho inama nshinga amateka yo nyene yiha ububasha bwo gushiraho uwundi umugwi wa mbere utahejeje ikiringo cawo bikorwa hahonyowe amategeko yagenga CNDH mbere gushika uyu munsi uwo mugwi mushasha wa CNDH uriho utajanye n'itegeko rigenga CNDH mu nama nshinga amateka Gerard Ndabira avuga ko ategereza gushiraho irindi tegeko rigenga iyo CNDH ariko uyu munsi dufise CNDH idahuye n'amategeko kuko bariho habanje guhonyorwa itegeko ryari rihasanzwe nta tegeko na rimwe ryari ryemera ko inama nshinga amateka ikura CNDH ikishiriraho iyindi yayo CNDH yateza kugira ubwigenge bwayo bukwiye hariho urundi rwego rwegeranye n'ibyo gateka kazi na muntu n'ujya mu w'igihugu witwa Sever ibikorwa byayo bibandanya kuba ibikorwa bizana impari mu barundi bifise abo biryohera mu butegetsi bifise n'abandi bayagiriza ko aho kuzana ukuri no kunywanisha abarundi ahubwo yoyo itarayongereza injyane zishobora kwaduka mu barundi hari bamwe mu bagize Sever nabo nyene bahunze uyu mwaka komiseri Aloyize Batungwa nayo n'uwundi Pasiteri Noye ni nziza yari cegera c'umukuru wa Sever muribuka ko nabo nyene bahunze uyu mwaka mu ihunga ryabo mbere yo guhunga babanje gutegekwa n'umukuru w'inama nshinga amateka ko batanze imihoho baje imbere yiwe baramusinyira ku nguvu ko batanze imihoho twarabonye ikiganiro Aloyize Batungwa nayo yavuye atanga mu nyuma arasigura ivyo bintu byose yongera aranavuga ko hariho kutumvikana gukomeye n'umukuru mu Sever kandi mu byo batumvikanye ko hakaba harimo ibyari gutuma haboneka ukuri kuri kahise ku Burundi nk'abantu bamusaba ko yohamagara ngo bumvirizwe kuko bafite ibyo bazi muri kahise umukuru wa Sever Pierre Claver yicariye nawe akavyanga urundi rwego novuga rukomeye kubirana n'agateka kazi na muntu mu Burundi ni urwego mpuzamakungu uyu bita rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme mu Burundi Fortune Zongo mwarabonye ko mwishyirahamwe mpuzamakungu ONU bakiriye raporo yiwe bongera barasubira baramwongera umwaka wo kubandanya akora ico gikorwa mu gihe leta y'u Burundi yari yakoze ibishoboka byose kugira ngo ico kintu ntigisubire kubaho ntihagume hariho urwego rwigenga mpuzamakungu rukurikirana agateka kazi na muntu mu Burundi urwego rwa nyuma nohereza ko rwo n'urwego cyane cyane rw'igihugu ariko mu byo rukora mu by'agateka kazi na muntu ni ibyo mu butungane irihinduka rya Procureur General de la République si ikintu dufata ko ari gito uyu Leonard Manirakiza twamwagiriza rwose ko ari imbere mu bijanye no guhonyora agateka kazi na muntu bimwe byose tuvuga byo mu butungane by'abatari kugwa bahejeje iminyororo canke bejejwe yarabifisemo uruhara rukomeye cyane akarenganyo kabera mu butungane Procureur General gafise ko uruhara rukomeye ni nawe akorana cyane n'inzego z'iperereza izi nyene zirenganya abarundi zibica zibanyuruza ntihagire ico zibazwa uwo Procureur General de la République twabimushirako rero kuba yakuwe tubona ko ari ikintu ciza igisigaye no kumenya ko uzokurikira hari cyazohindura Pacifique Nazwe hariho undi mugwi uno munsi usa n'uriko urahohoterwa agateka kawo kariko karahonyangwa ni imiryango iriko iraburira babo muri Kongo mugabo ntibashobore kuronka uburenganzira bwo kubashingurana iteka eka mbere bamwe baravuga ko batashobora no kunagandara no kubivugira hejuru ko babuze naho mwari mwabisheko gatoye mugabo agateka kaba abantu koko mwe mukavuga ko iki nibo tabagwa gute nivyo ni kibazo gikomeye cyane ingorane kenshi tugira ibibazo by'igisirikare mu Burundi ntibivugwa n'ubu nabivuze ko yitwa umwansi w'igihugu hasi nkekeranya ko ibi twavuze uyu munsi guherejo ikiriho kizoba cyanditse article itagira uko ingana y'ukuntuka yo kuvuga ko ndiko ndakorana n'abansi b'u Burundi ariko ivyo ndabimenyereye ntaco ncera ngira ngo naco gitinya rero imiryango yaburira babo muri Kongo n'ukuri irahohoterwa bikomeye cyane irahohoterwa ubwa mbere bwo bategeza kuronka guhabwa amakuru yose ajyanye n'ibyashikiye ababo birababaje ko umuntu abura uwiwe hanyuma hagaca igihe kinini igisirikare kitavuze uwiwe uwabo icyamushikiye icarico upfa umusikara apfuye hari uba yubatse abafise ibibondo abari serugo abafise umukenyezi
aba bose abategerezwa kubwirwa ukuri ku byashikiye iwabo. Ari umusore naho arafise abavyeyi, arafise abo bavukana, aba nabo nyene bateza kumenyeshwa ivyashikiye uwabo. Birabaje rero kubona hagumaho agacerere, birabaje kubona umusirikare yigura igihugu ntahabwe iteka rikwiye. Twarabonye muri iyo ntambara nk'abasirikare ba Afrika y'Epfo bapfiriye muri Kongo uko byagenze, igihugu cyose kirabakira kikabunamira, igihugu kikamenya ko hari ingabo zapfuye kandi zarumbitswe mu gikorwa n'igihugu. Iwacu nakanywa ababo umenga umusoda apfuye arateye isoni, nta kumuvuga, kirazira, nibara kunamushyira habona unabivuze ubura umwansi ngo w'Uburundi. Icya gatatu no igikorwa barimo uko kimeze, turamaze kukivuga ko kenshi ngaha kimeze umenga ni mercenaria. Mercenaria iyo umuntu agiye kuba umumercenaire, iyo umuntu mu mercenaire umva n'uwo muntu ahabwa ibikorwa by'ubugwanyi akabihembegwa, hateza kubaho amasezerano atomora neza uyu mu mercenaire ingena ahembwa. Icya kabiri, iyo hagize ikimushikira ikizoheza kigahabwa umuryango wiwe nk'ishumbusho. Twarumvise ko hariho imiryango imwe imwe yoba yaratanguye guhabwa inshumbusho, ariko ni ibintu bikorwa mu kinyegero bitazwi. Imiryango nta kibanza kubazwa, imiryango nta jambo ibifise ko, ugize Imana bakaguhamagara bakavuga ko mwebwe mwabuze umuntu hari ico babaha, mushimira Imana, nta jambo naritoye mwebwe mu bifise ko. Ariko hateza kuba hariho amasezerano yaritomoye imbere, wagiye muri iyo ntambara akaba bizi, umuryango wiwe ukabuzi neza ikizoshika umuntu wabo aramutse agwa muri iyo ntambara. Rero ngaha turasaba ko iteka ry'aba bantu ryubahirizwa. Aha hariho umugwi ugira gatatu, uwundi mugwi tutavuze ahubwo ngira nasa n'uwibagiye, ni abasirikare bapfunzwe abasirikare 272 bagirizwa ngo bataye urugamba muri Kongo. Bano basirikare mwibuke ko hari mu mpera za 2023 nimba ntibeshe, muri Kigarama niho abasirikare b'u Burundi bari muri Nord Kivu bahuye n'ibyago bidasanzwe, baricwa ku rugero rukomeye mu birindiro bari barimwo, baratabaromuka barahunga, basanzara mu mashamba, bamara igihe bamwe barabuzwe, baratinda baraboneka. Abashoboye kuboneka babahuriza ahantu hamwe, aho babahurije uwatwara ingabo Eri Ndizigiye, General de Brigade Batazira Muzinga, aca aravuga ati muravye bino bintu ko byabaye, abumva bipfuza kubandanya urugamba baje ngaha, abumva ko batobandanya baje hajya. Bamwe bavuze ko badashaka kubandanya urugamba baca barabaha nibibatahana, bamwe barabaha ubwato, sinzi ko arabo barahawe indege sindavyibuka, basubira mu gihugu. Ariko bageze mu gihugu bashitse bapfungwa bitumvikana ico bapfungiwe. Gushika uyu munsi rero barapfunzwe, barakiriwe imanza, bamwe barashitswe ko n'ibihano bikomeye cyane, gupfunga ubuzima bwose, gupfunga imyaka 10, gupfunga imyaka 5, umenga bafise imyaka mike n'imyaka 2. Aba bantu bariko bazira ubusa, bagiye mu ngwano abategetsi b'u Burundi bo nyene batasiguye, bagiye kubambika umwambaro w'ikindi gihugu kandi barabasirikare b'u Burundi, bagiye mu ngwano inyegeje itazwe. Ku rugamba bahuye n'ibyago by'uko twese tuzi uko byagenze muri iyo ntambara idasiguritse gushika uyu munsi. Ku rugamba barahemukiwe, bo bavuze bati twebwe turavye ibintu n'ukuri turimo n'ingene duhemukirwa, iyo ntambara ntituyumva kandi ntitubona igituma twonayibandanya. Nuko utayibandanya barabisabwe, bagize bati wumva adashaka kubandanya naje hano tumutahane, baratahana. None ikosa ry'abo basirikare niriye. Nukuri byabaye muri Kongo, abakwiye gupfungwa je ndabivuze ndabisuye ndavyemanga, ni Evariste Ndayishimiye na General Prime Niyongabo. Abo nibo bambere bakwiye kuja imbere y'intahe kandi bakabihanirwa, barahemukiye igihugu. Aba bandi bapfunzwe nibasohogwe basubizwe iteka baje mu gisirikare cyabo, nta buhemu na butoyi bakoze, bashyizwe mu bintu bitemewe kandi barahemukirwa ku rugamba. Abantu nibasubizwe iteka. Ego Pacifique nahazwe, ariko imbere y'iko mbaza kano kabazo nibutsa bariko badukurikira ko mu kanya nyuma y'aka kabazo tuja mu gice cya kabiri cya kino higana aho duha ijambo abariko batwumviza kugira ngo babaze canke babunganire. Akabazo nagomba kubabaza kajanye n'ico nyene mwariko muravuga, intambara ikibera muri Nord Kivu hari abasirikare bafashwe, M23 iraberekana ko ibafise, mbega abo basoda bo baratashe, ubu twumva ko arabandi baheruka gufatwa mpiri 118. Abo bose bizogenda gute? Igihugu kirabemera, cyarabasavye ko bataha, ubu barihe? Amakuru yabo ameze gute?
Ku kibazo cy'abasirikare bamwe ba mbere M23 yari yarerekanye yari yarafashe, murazi ko M23 yaguma ivuga iti leta y'u Burundi nize bavugane ibasubiza abasirikare bayo. Evariste Ndayishimiye ndamuribuka imvugo yiwe ko yari iteye isoni, wewe yihakanye abasirikare biwe avuga ngo mwemwe mwumvise ngo abavuga ikirundi bose rero gucuvuga ngo n'abasoda b'u Burundi ngo bariya ngo n'abaredi tabara. Muravyibuka agira ikiganiro icese imbere y'abarundi bose. Hariho intambwe yabaye uyu mwaka nuko M23 yashoboye gushikiriza abo basirikare ntihenze yabahaye Croix Rouge kugira ngo abariyo ibasubiza u Burundi. Abo basirikare baratashe, bajya basirikare twabonye baratashe, bari mu Burundi ubu. Mbere mu minsi heze muribuka yuko hariho n'abandi basirikare bamaramajwe bahora muri Congo batashe kubera ko bariko basaba udufaranga twabo. Abo ntitwari twanabavuze ko ahubwo basabye udufaranga twabo bakoreye muri Congo, hakaba amafaranga bari barakoreye muri Somalia, bariko barayasaba hacaba ingingo y'ukubahana, bahabwa ibihano byo kugenda mu gihugu cyose n'amaguru. Muribuka ko twagiye kubivuga ko tukanabikora ko ikiganiro bageze hariya mu Ruyigi. Bisa n'ivyabereye amahirwe kuko tubivuze ibyo kubatembereza igihugu cyose byaciye bihagarara. Ubu hajya nyene bari bageze igihe tubivuga niho babagumije gushika uyu munsi. Ntibazi ico babikiye, ntibazi ibizo babako, bari hariya. Ico batubwiye kiriya gihe nuko basanze bamwe bari barafashwe na M23 nabo nyene bari batwawe muri ico kibanza, bobo batwawe n'iperereza ry'igisirikare, ubwa mbere biga kubakuramwo amakuru y'ivyo babonye byose muri M23, hanyuma babategurira ibindi bikorwa ubu byoba bijanye n'iperereza rya gisirikare. Niyo makuru yanyuma mfise, sinzi ko babakiri muri ivyo vyigwa nuko bamaze kubarekura ngo bagende gukora iryo perereza. Ivyo ntavyo nzi, n'ingene vyoba bizohava bigenda mu nyuma, ivyo ntavyo nzi. Hari abandi nabo baherutse kuvuga ko bafashwe baba bashika 118. Sigitigiri twebwe dushobora kwemeza. Navuze ko jewe ku ruhande rwanje ntigera nemeza amakuru ntakuye ku ruhande rw'u Burundi. Ivyo nabivuze imbere abantu bavyumve. Imbuga zegereye M23 zaravuze ko hafashwe abasirikare 118 b'abarundi. Ku ruhande rw'u Burundi je mvugishije abo mu gisirikare baremeza ko hari abasirikare batari bake bafashwe, mugabo nta gitigiri bazi. Uko biboneka nuko mu gisoda cy'u Burundi badafise igitigiri cy'abasoda babo bafashwe, narije hari abapfuye nabo nyene batamenye neza. Rero ubu gushika ubu ico gitigiri ntikivugwa neza uko kingana cy'abafashwe, ariko abafashwe bandi bariho. Mbega leta y'u Burundi izokigenza gutubu? Mbega ubuho izobemera hanyuma igende kuvuga na M23 nyene basubiza abasirikare? Ntavyo nzi, ariko ni leta yatumenyereje gukora ibidakorwa nyene.